iyi mwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda. ndabaramukije inshuti zacu mukunda radiyo ijwi rya amerika, ikaze mu biganiro byacu vyo muri iki gitondo. ni Fideni Niyongabo abaramutsa. Amakuru yo muri iki gitondo turahera kuyavugwa hirya no hino ku isi, twayateguriwe kandi tuyashikirizwa na Alois Bigirimana. Alois, mikro ni gwawe. Urakoze Fideli. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ejo ku munsi wa mbere yaragenye Jean Michel Sama Lukonde Kienge mu kibanza c'umushikiranganji wa mbere mushasha. Sama Lukonde w'imyaka 43 yari arongoye ishirahamwe rya leta ricukura ubutare Jekamine, asubiriye Silvestre Ilunga Ilunkamba yakuwe muri ayo mabanga inyuma y'aho urunani hagati ya Perezida Tshisekedi n'uwahoze aramutswe ico gihugu Joseph Kabila rusambukiye. Perezida Tshisekedi inyuma yo gutsinda amatora yaragondojwe gukorana n'urunani rw'abanywanyi ba Kabila, ariko rwagumye rumunaniza kuko rufise abashingamateka benshi mu nama nshingamateka. Ukutumvikana kwarakomeye mu mwaka uheze igihe Perezida Tshisekedi yatangaza ko ugusangira ubutegetsi byahagaritse porogaramu ziwe zo kugira ibyo ahinduye mu gihugu, acavuga ko agiye kurondera urundi runani mu nama nshingamateka. Igihe yiyamamaza yemereye abanyagihugu ko azokora impinduka no guteza imbere iby'agateka ka zina muntu. Ikigo kijejwe ivy'amagara y'abantu muri Guinea catangaje ejo ku munsi wa mbere ko abamaze kwicwa n'umugera wa Ebola bageze kuri 5, mu gihe leta hamwe n'amashirahamwe y'abagira neza batanguye gutororokanya ibikenewe kugira bahangane n'ico kiza. Guinea yatangaje uwo mugera ku munsi wa gatandatu haheze imyaka 5 usasitse inganda muri ico gihugu co muri Afrika y'uburengero. Abantu barenga 11,300 nibo bishwe na Ebola hagati y'imyaka ya 2013 na 2016 mu bihugu byo muri Afrika y'uburengero vya Guinea, Liberia na Sierra Leone. Ibiro vya ONU muri Guinea byavuze mu butumwa bwa Twitter ko indege ya mbere izanye abahinga hamwe n'ibikoresho by'ubuvuzi yashitse mu gisagara ca Nzerekore ejo ku munsi wa mbere. Umushikiranganji wa mbere Ibrahima Kasori Fofana yavuze ko Guinea yategekanije ibikenewe byose byo kurwanya uwo mugera, kandi asaba abanyagihugu gukurikiza amategeko yo kwikingira no kutagira ubwoba. Muri Afrika kandi Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yariyemeje gukingira abanyagihugu bo mu madini hamwe n'amoko yose mu gihugu inyuma y'ubwicanyi bwabaye hagati y'abanyagihugu mu isoko riri mu manuko bushira uburengero bw'igihugu mu mpera z'indwi irangiye. Igipolisi ntikiremeza neza igitigiri c'abahasize ubuzima, mu gihe amoko yacanyemwo yo yitangarije ibiharuro bitandukanye inyuma yo gushamirana kwabaye ku munsi wa gatanu mu isoko rya Shasha riri mu gisagara ca Ibadan ku murwa mukuru wa leta ya Oyo. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yaragirije leta z'ubumwe za Amerika bafatanije mu ishirahamwe OTAN kuba ishigikiye iterabwoba. Yabivuze inyuma y'urupfu rw'abanyagihugu biwe 13 banyurujwe mu buraruko bwa Iraq. Perezida Erdogan yagirije ku munsi wa mbere Amerika gushigikira no gufata mu mugongo abakora iterabwoba. Mu kuvuga abakora iterabwoba, Perezida Erdogan yari kavuga umugambwe w'abakozi b'abakurde PKK umaze imyaka urwanira mu manuko bushira ubuseruko bwa Turukiya. Umushikiranganji wa Turukiya ajejwe kwivuna abansi Hulusi Akar nawe yavuze ku munsi w'Imana ko ivyo biziga vyatowe mu ntara ya Gara hafi y'urubibe rwa Turukiya na Iraki, kandi akavyagiriza umuhari w'abakurde PKK ufashwe mu mugongo na leta z'ubumwe za Amerika. Abakora imyiyerekano muri Myanmar ejo ku munsi wa mbere bariyamirije ingingo ya leta ya gisirikare yo kongereza iminsi yo gufunga Aung San Suu Kyi gushika ku munsi wa gatatu. Abasirikare hamwe n'ibiduga vyabo ejo ku wa mbere bari bakajije umutekano mu bisagara bikomakomeye. Ikiringo yari yarahawe cyo gufungwa carangiranye n'ejo ku munsi wa mbere, ariko ntiyafunguwe. Urakoze Alois Bigirimana kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi.
nshuti zacu imwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda, mudukurikire no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, metero 31 ni metero 41. Mu Rwanda tuvugira kuri FM 104.3 ya radiyo ijwi rya amerika. Mu Burundi havugwa inkuru y'amafaranga miliyoni 121 y'amarundi abatoza amatagisi mu masoko y'igisagara cya Bujumbura bahora banyuruza ku ndwi imwe, amafaranga ashobora gushika ku miliyaridi 40 y'amarundi ku mwaka. Nagira ndababwire mpereye ku mukuru w'igisagara cya Bujumbura, namwebwe mwese mumufasha iki gisagara. Narabivuze umunsi twagira urugendo turabukora ariko baratoza, hariho amasoko atozwa amafaranga ntashike mu bigega vya meri, utuntu abantu bibikiye ku ruhande. Uwo ni Gervais Ndirakobuca arongoye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu Burundi. Mu Burundi kandi inama nkenguzamateka y'igihugu yifatiye mu gahanga abashinga amateka 43 b'umuryango w'ibihugu vya Buraya mu kuvuga ko barenze akarimbi mu kuvogera no kwisuka mu itunganywa ry'u Burundi kandi ari igihugu cigenga. Mu Rwanda ho ejo kuwa mbere inama nshingamateka amashami yombi yiyamirije hamwe yivuye inyuma ingingo iherutse gushirwa ahagaragara n'inama nshingamateka y'ubumwe bw'Uburaya isabira Paul Rusesabagina ubutungane. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahera mu Rwanda, aho urwego rw'igihugu rujejwe gutohoza ivyaha RIB ku mugoroba w'ejo kuwa mbere rwatangaje ko rwataye mu mvuto Yvonne Iryamugwiza Idamange rumukurikirana ko ivyaha birimwo kugerageza guteza uruhagarara n'imidugararo mu banyagihugu. Madame Idamange yaramaze imisi asohoye video zigaragaza ivyo avuga ko bitagenda neza mu Rwanda. Mugenzi wacu Venuste Shimimana yavuganye n'umuvugizi wa RIB Thierry Murangira kuvyo urwo rwego rwagiriza Madame Idamange. Idamange Iryamugwiza akurikiranyweho ibyaha bitatu ari byo guteza imvuru cyangwa imidugararo muri rubanda, gukubita cyangwa kugirira urugomo abayobozi mu nzego za leta, kwigomeka ku buyobozi. Ibyo nibyo byaha bitatu akurikiranyweho. None yafatiwe he, yafashwa ate, byagenze gute, byateguwe bite? Yafatiwe aho atuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kimironko. Mu mpera z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka, Idamange yagiye agaragaza imyitwarire ivanzemo politike, ibikorwa bimwe bigize ibyaha ndetse n'ibikorwa bimwe na bimwe bigaragaza ko ashobora kuba afite uburwayi bwo mu mutwe. Ibyo bikorwa byatumye inzego zishinzwe kubahiriza amategeko zitangira gukora iperereza kuri ibyo bikorwa. Ejo rero mu masaha y'umugoroba, nyuma yaho yaramaze gushyira video hanze ashishikariza abantu guteza imvururu n'imidugararo, bimaze kugaragara ko ibyo bikorwa bigize icyaha, RIB ifatanyije na polisi y'igihugu yafunze Idamange imukurikiranyeho ibyo byaha navuze hejuru. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara muravuga ko yarwanyije abagenzacyaha, mutubwire muri make byagenze bite? Ejo ubwo RIB na polisi bari mu kazi k'iperereza kuri ibyo byaha, Idamange yakubise icupa umupolisi aramukomeretsa ndetse no kwigomeka ku buyobozi, aho yagaragaje kunanirana bya kiboko ari byo mu rurimi rw'icyongereza use of violence and resisting to unlawful arrest. Ariko se mujya kumufata mwari mwabiteguye, mwari muzi neza ko mugiye gufata umubyeyi ufite abana kandi ko nabo bashobora kuba bari mu rugo? Nibyo, kuko ibyo byose twari twabiteguye kandi twari twateguye ko ibyo bikorwa bikorwa neza hubahirijwe uburenganzira bwa kiremwamuntu ndetse n'uburenganzira bwe. Byari byateguwe neza, gusa ariko we yaje kugaragaza kwigomeka no gukoresha kiboko. Idamange Iryamugwiza Yvonne agitangaza video ye kuri YouTube yanenzwe kuba apfobya jenoside yakorewe abatutsi. Mbese namwe ni ko mubibona? Dushingiye kuri video ya mbere Idamange yatangaje, aho nabwo yavuzemo amagambo menshi, RIB iracyakora isesengura y'amagambo yagiye akoreshwa muri izo video ijambo kurindi. Umwanzuro uzafatwa ushingiye ku byo iperereza rizagaragaza. Dusubire inyuma gato, itangazo ryaraye rishyizwe ahagaragara riravuga ko Idamange Iryamugwiza yagaragaje imyitwarire idahwitse isa naho yaba arwaye mu mutwe. Namwe mwabivuze mu kanya, mwebwe mubibona mute?
ku bw'inyungu z'ubutabera hazarebwa niba hatanakenewe ko yajya gusuzumwa indwara zo mu mutwe. Mu mavideo Idamange yashyize ahagaragara kuva mu byumweru bibiri bishize yagiye asobanura ikibazo yakunze kuregwa cyo gupfobya jenoside, akavuga ko adashobora gupfobya jenoside kandi nawe yarayirokotse. Icyo cyo mukivugaho iki? Nk'uko nabivuze Venuste, muri iriya video ye turacyakora isesengura ijambo ku rindi tureba niba mu magambo yavuze nta magambo akoze ibyaha, ariko icyo navuga, itegeko rirwanya gupfobya jenoside rivuga umuntu wese. Gupfobya jenoside rero ntibishingira kuba wararokotse cyangwa utarakoze jenoside yakorewe abatutsi. Idamange ari mu maboko y'ubugenzacyaha, mbese azagezwa ryari imbere y'umucamanza? Dosiye iri gukorwa, izashyikirizwa ubushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'itegeko. Ni ukuvuga ryari? Mu minsi 5. Thierry Murangira, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza mu Rwanda, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane Venuste. Mu Rwanda kandi ejo kuwa mbere inama nshingamateka amashami yombi yiyamirije hamwe yivuye inyuma ingingo iherutse gushigwa ahagaragara n'inama nshingamateka y'ubumwe bw'uburaya isabira Paul Rusesabagina ubutungane. Intumwa z'abanyagihugu mu Rwanda zavuze ko ivyo iyo nama nshingamateka yakoze bigenewe gusuzugura ukugena inzego z'u Rwanda zikora no guhakana jenoside yakorewe abatutsi. Eric Bagiriubusa ari mu Rwanda araduha ibindi. Agaragariza inteko ishinga amategeko imitwe yombi raporo yakozwe na komisiyo z'ububanyi n'amahanga, ubutwererane n'umutekano basubiza ku myanzuro y'inteko y'ubumwe bw'uburayi ku kibazo cya bwana Paul Rusesabagina. Depite Fidel Rwigamba, perezida wa komisiyo mu mutwe w'abadepite, yavuze ko muri rusange inteko y'ubumwe bw'uburayi yivanga mu nzego z'imitegekere y'u Rwanda. Yavuze ko komisiyo z'imitwe yombi zasesenguye zigasanga inteko y'ubumwe bw'uburayi yarasuzuguye u Rwanda bikomeye, ishaka kwivanga mu mikorere y'ubucamanza, bityo ko imyanzuro yayo ari iyo kwamaganirwa kure. Imaze kubona ko kuba umwanzuro w'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburayi wiha uburenganzira bwo gutanga amabwiriza ku manza ziri mu bubiko kandi bitakorwa iwabo mu bihugu byabo, yamaganye ibyo inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburayi ivuga mu buryo budafite ishingiro kandi bubangamye ifatwa rya Paul Rusesabagina. Mu bagize inteko bafashe ijambo bose nta n'umwe wigeze avuga neza iyo nteko y'ubumwe bw'uburayi. Bamaganye imyanzuro yayo babimburiwe na senateri Cyprien Yomugabo na mugenzi we Marie Rose Mureshyankwano. Iyi raporo ni mbi cyane kuko iratoneka abanyarwanda mu nzira yabo bibereyemo, mu rugendo rwabo rwo kubaka igihugu, rwo kubaka ubumwe bw'abanyarwanda, irabatoneka. Niyo mpamvu igomba kwamaganwa. Turabaha agasopo, iyi raporo ntabwo ari cyo. Rusesabagina se ntawamwigisha, ahubwo niya mvugo ya kinyarwanda ko yashigaye yaramushyiguye kubera urugina rw'amaraso y'abanyarwanda yasheshe. Ndamagana nivuye inyuma uyu mwanzuro wafashwe n'inteko y'ubumwe bw'uburayi. Naho Depite Gamaliel Mbonimana na mugenzi we Depite Suzanne Mukayijore bakavuga ko inteko y'ubumwe bw'uburayi irengera Rusesabagina, yirengagije ko hari ibyaha akurikiranyweho byagize ingaruka ku batari bake. Depite Mbonimana bagasanga ahubwo iby'inteko yakoze ari ibindi byaha nayo ikwiye kuregerwa mu nkiko mpuzamahanga. Abanya rero yuko twakwiye natwe kurega inteko mu nkiko mpuzamahanga, nta muntu uri hejuru y'amategeko. Ikindi nyakubahwa Spika, ikigaragara muri ya resolution ni ukugarura wa muco wabo wo gucuma abanyarwanda ibice, kandi u Rwanda rugaragara ko kwipakuruye umuco wabo amatsi ibihugu. No kubireba Depite Christine Muhongayera akavuga ko uretse no kwirengagiza ibyo Rusesabagina akurikiranyweho, inteko y'ubumwe bw'uburayi yarengejeho ipfobya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Bo nta kintu na kimwe bigeze bavuga ngo bagire icyo basohora cyamagana jenoside. Inkotanyi ziragerageza zihangana nayo, zirayihagarika. Uyu munsi turi igihugu gifite ubusugire, turi igihugu gishoboye, turi igihugu kiriho kigerageza kuzamuka mu iterambere ku buryo bugaragarira amaso ya buri wese. None bo bariho baravuga yuko uyu munsi inzego z'ubutabera arizo zatabasha guha uburenganzira
Paul Rusesabagina ngo kandi ari ushinzwe kubungabunga. Ku itariki ya 11 z'uku kwezi inteko y'ubumwe bw'uburayi yemeje imyanzuro 3 ivuga ku buryo uburenganzira bwa muntu bwifashe mu Rwanda, Uganda na Kazakhstan. Ku Rwanda abagize iyo nteko bamaganye icyo bise ishimutwa, iyoherezwa ridakurikije amategeko n'ifungwa ritamenyeshejwe rya Paul Rusesabagina wabuze mu mpera z'ukwezi kwa 8 2020 Dubai, akaza kugaragara afungiwe mu Rwanda. Iyo nteko ivuga ko ishimutwa rya Rusesabagina rinyuranije n'ibyo u Rwanda rwemeye mu masezerano mpuzamahanga anyuranye yo kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Abagize inteko basabye ubutegetsi bw'u Rwanda kugaragaza birambuye kandi hakaba iperereza ryigenga rigaragaza uko Rusesabagina yafashwa koherezwa i Kigali, banasaba iperereza mpuzamahanga ryigenga kandi ryizewe. Mu mwanzuro wabo kandi abo badepite bamagana imanza bavuga ko zifite impamvu za politiki mu Rwanda, kwibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi no guhamya abantu ibyaha mbere y'imanza mu nkiko. Kuri Senateri John Bidero, umwe mu bakoze uyu mushinga wa raporo, akavuga ko inteko y'ubumwe bw'uburayi yakoze ibigamije gutobera u Rwanda muri gahunda zitandukanye z'iterambere. Ariko ikindi gikomeye cyane nuko bagerageza gusiga icyasha igihugu cyacu, cyane cyane mu gihe twitegura kwibuka ku nshuro 27, ariko n'igihe twitegura kwakira inama mpuzamahanga zirimo CHOGM ndetse na IPU. Icyo umuntu yavuga nuko bagamije nko kugira ngo abazaza muri izo nama bagire uburyo babona u Rwanda mu ndorerwamo babashyizemo cyangwa baberetse. Ni ibintu rero tugomba kwamagana mu buryo bwose bushoboka. Ariko mu itangazo yashyize ahagaragara, Maître Bernard Ntaganda washinze ishyaka PES imbera kuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho, yamaganye imyitwarire y'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda, akavuga ko bidakwiye ko yakora icyo yise kwifatira ku gahanga inteko y'uburayi. Uyu munyapolitiki avuga ko inteko y'u Rwanda nta cyizere gifite mu maso ya rubanda, kuko mu magambo ye yahisemo gukeza ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi aho kuvugira rubanda rukomeje guhohoterwa n'ubutegetsi. Bwana Rusesabagina ararerwa ibyaha by'iterabwoba bishingiye ku mutwe wa FLN wagabye mu bice bitandukanye by'u Rwanda bikica abasivile bigakomeretsa abandi. Biteganijwe ko urubanza rwe na bagenzi be rutangira kuburanishwa mu mizi kuri uyu wa gatatu. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali. Urakoze Eric. Mu Burundi naho inama nkenguzamateka y'igihugu yifatiye mu gahanga abashinga amateka 43 b'umuryango w'ibihugu vya Buraya. Mu rwandiko yashize ahabona umukuru w'inama nkenguzamateka yabwiye abo bashinga amateka ko barenza karimbi mu kuvogera no kwisuka mu itunganywa ry'u Burundi kandi ari igihugu cigenga. Ni mu gihe baheruka kwerekana ko badashigikiye ko imigenderanire y'u Burundi n'Uburaya isubira kumera neza. Bari basiguye ko akibonekeza ihonyangwa ry'agateka kazina muntu rifatiye ku bwicanyi, kunyuruza abantu, kubahohotera no kubapfungira ubusa. Pierre Claver niyo nkuru adufite ibindi ari mu Rwanda. Kubw'inama nkenguzamateka y'u Burundi, abashinga amateka ba Buraya barakwiye guhagarika kwisuka muri politike y'ico gihugu. Y'inama nshinga amateka ibivuze ifatiye ku rwandiko abashinga amateka 43 b'umuryango w'ibihugu vya Buraya baheruka kwerekana aho bahagaze ku ngendo yo gusubira kunga ubucuti hagati y'u Burundi n'ibihugu bigize uwo muryango. Abo bari bandikiye icegera c'utwara komisiyo y'ubumwe bwa Buraya, akaba n'intumwa idasanzwe ijejwe ibibazo vy'imigenderanire n'umutekano, bamucira agace k'Uburaya bwohagabira mu gusubira kunga ubucuti no Burundi. Kuri bo ntiyaragera, kuko bemeza ko hacibonekeza ihonyango ry'agateka kazina muntu, ubwicanyi, gufata abagore ku nguvu no gufungira abantu busa canke kubanyuruza hamwe no kubahohotera. Berekanye ko ayo mabi akorerwa cane cane abatavuga rumwe na leta. Banibukije ko ico ari naco cari catumye umuryango wa Buraya ufatira ibihano u Burundi kuva mu mwaka w'2016. Mu kubishura, utwara inama nkenguzamateka y'u Burundi yabwiye abo bashinga amateka ko ubu u Burundi buramutswa inzego nshasha zitorewe n'abanyagihugu kandi ko zibitayeho. Honorable Emmanuel Sinzohagera yibukije mu majambo yiwe yashize mu rwandiko ko leta ihari ari leta mvyeyi, leta nkozi. Kubw'inama nkenguzamateka, abashinga amateka ba Buraya bararengeye akarimbo Burundi kandi ari igihugu cigenga. Iyo nama nkenguzamateka ibona ko ivyagirijwe leta y'u Burundi vyose ari binyoma kandi ko atakindi bigamije atari gucafuza igihugu. Nyabona umukuru w'inama nkenguzamateka yemeza ko ivyerekeye agateka kazina muntu leta ivyitwararitse cane, agashima ko n'impunzi zimaze kubibona kuko kubwiwe ziriko ziratahuka ku bwinshi. Yibutsa abashinga amateka ba Buraya ko n'inama ijejwe umutekano y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU yabishimangiye mu gukura Burundi ku rutonde rw'ibihugu birimwo umutekano muke.
iruhande yo gutangara yifatira mu gahanga abashinga amateka 43 ba buraya ko boreka kwisuka mu itunganywa ry'u Burundi no kwifatanya n'abansi b'igihugu. Umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi yemeza ko ibiganiro vyo kunagura imigenderanire hagati y'u Burundi n'amakungu harimwo n'ibihugu vya buraya bizobandanya. Yamaraha abashinga amateka 43 ba buraya nabo bemeza ko ibiganiro ari vyiza mu gihe u Burundi bwo kwerekana ko bufise ugushaka ko kunagura ibijanye n'agateka kazina muntu. Banasaba leta y'u Burundi gufuta imitahe mpuzamakungu y'ubutungane yarungikiwe abamenyesha amakuru n'abahari n'agateka kazina muntu bagirizwa kuba bari mu bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 hamwe no guhagarika ihohoterwa rikorerwa abatavuga rumwe na leta. Abo barungikiwe iyo mitahe ndetse bakaba banaheruka gucirwa urubanza wo gufungwa ubuzima bwabo bwose, naho benshi muri bo bari mu buhungiro. Aha Uburundi bwerekana ko ari igihugu cigenga, ko ata munyaburaya n'umwe akwiye kugitegeka ibijanye n'intwaro rusangi. Mu ntango z'uku kwezi niho abaserukira umuryango w'ibihugu vya buraya batanguye ibiganiro n'u Burundi vyo kunagura imigenderanire yatosekaye kuva mu ntoreka za politike zo mu mwaka w'2015. Impande zose zemeza ko ari nkenerwa ko imigenderanire isubira kunaguka, yamara ntibarahuriza ku nzira nziza vyocamwo. Pierre Claver ni nkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika. Tugushimire Pierre Claver. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, ijwi ry'Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mwodushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *1204241. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. Tukiri mu Burundi havugwa inkuru y'amafaranga miliyoni 121 y'amarundi abatoza amatagisi mu masoko y'igisagara ca Bujumbura bahora banyuruza ku ndwi imwe, amafaranga ashobora gushika imiliyaridi 40 y'amarundi ku mwaka. Gervais Ndirakobuca arongoye gushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu aragabisha abashaka gutungwa n'ivyo batabiriye akuya ko bagiye kubahagurukira bagahanwa hisunzwe amategeko. Inkuru dushikirizwa na Desire Hatungimana ari mu Rwanda. Kuva igenekerezo rya 4 ukwezi kwa kabiri uno mwaka gushika irya 10 za kuno kwezi nyene, ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, umutekano n'intwaro ibereye bufadikanije n'igisagara ca Bujumbura baratanguje isekeza ryo kuraba ingene amatagisi atozwa. Muri ico gikorwa hakoreshejwe abakozi bashasha. Inyuma y'indwi imwe hatojwe amafaranga imiliyoni 121 arenga ko yatojwe n'abari basanzwe muri ako kazi mu kiringo cyo kuva igenekerezo rya 18 gushikiya 24 ukwezi kwa mbere uno mwaka. Mu nama n'abajejwe intwaro be n'abajejwe gutoza ayo matagisi, umushikiranganje Ndirakobuca yabakariye cyane ababaza nimba hari ubutahura ubwo budasa kugira muhe umuco. Mwonsigurira gute ko amafaranga atozwa muri meri mu ndwi imwe turavye n'inzitizi twahuye nazo? Ubushikiranganje uriko buratoza burenza ku miliyoni 121. Nimba ku gihugu capfuye imiliyoni 121 mu ndwi imwe twarengeje kuri mwahora mutoza mu gisagara cya Bujumbura. Banyakubaha abakomiseri b'isoko n'ibigeze batworohereza, hari amasoko tutahonyoyemo. Nagira ndababwire mpereye ku mukuru w'igisagara cya Bujumbura, namwebwe mwese mumufasha iki gisagara. Narabivuze umunsi twagira urugendo turabukora ariko baratoza, hariho amasoko atozwa amafaranga ntashike mu bigega vya meri. Utuntu abantu birikiye ku ruhande zamubone ngo babone igisagara neza, baca babwira abo twatumye ngo bamenye imitwe. Umushikiranganje Ndirakobuca yagabishije abibaza ko bazohava bacika inkokora. Yamenyesheje ko atafaranga na rimwe rigenewe ikigega ca leta rikwiye guca impande. Nk'uko twabitumwe na leta, twifuza yuko amakori n'amatagisi yose atozwa yose aja mu bigega by'amakomine
ibigega vya meri ya Bujumbura, ibigega vya leta. Nico twifuza. Hariho ivyahitiye ejo bundi, nitwifuza ko bisubira kugaruka. Uwo bagicekeranya ngo ni umuvuduko, niko bamwe bavuga, nta nkoko nimwe iri ngaha. Banyagisagara, nta nkoko iri ngaha, kandi manadahubwanye ngo tubukoreshe. Bavuga nkoko ni ivuduka ivuye mu idunda, ikavuduka ikiruka mugabo bikacika kwa handi imbere y'umuryango. Nta nkoko iri ngaha iri kiravuduka. Twaraje kandi tuza kubishitsa. Ko ingufu zose turazifise. Dufise ingufu z'abene gihugu, ufise ingufu z'abene gihugu kibuze n'igiki. Mw'ishirahamwe rigwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta Oricom barashima igikorwa c'ubwo bushikiranganje, ariko Gabriel Fira rirongoye asaba ko abo bakoze ubwo busuma bohanwa bikabera akarorero abandi bafise ako kageso. Umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu ahejeje kwemeza no gushimangira ivyo ishirahamwe Oricom rimaze imyaka irenga 18 rishikiriza yuko aba bandi mwa kino gihugu cacu basumvye inguvu leta. Yavuze ko igihugu capfuye cishwe n'abanyoni. Murumva ko amamiliyoni arenga 120 mu ndwi yagenda ari amafaranga menshi cyane. Tukabona rero yuko kugirwa amatohoza akwiye kugira ngo haboneke umwe wese amakosa yakoze hanyuma babibazwe. Kandi twababwira yuko bitariko biba gusa mu buzi bwo mu gisagara ca Bujumbura, ahubwo biba mu buzi bwinshi guhera mu biro vy'umukuru w'igihugu, ko murazi ko naho bajera amafaranga menshi. Ico gikorwa kimaze imisi gikorwa mu gisagara ca Bujumbura. Umushikiranganje Nderakobuca amenyesha ko bagiye kukibandaniriza mu gihugu cose kugira amafaranga ya leta ashike mu kigega ca leta atana rimwe rivuyemwo. Abazoba intambamye nabo ku bazoba bajejwe ico gikorwa abamenyesha ko amategeko ya leta n'ibihano bijana bitomoye. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Tugushimire Desire. Umupfasoni Ngozi Okonjo-Iweala akomoka muri Nigeria yatowe icese ejo ku munsi wa mbere kuyobora ishirahamwe mpuzamakungu ry'ubucuruzi Organisation Mondiale du Commerce mu Gifaransa canke World Trade Organization mu Congereza. Ngozi Okonjo-Iweala w'imyaka 66 y'amavuko yanditse amateka yo kuba yabaye umupfasoni wa mbere w'umunyafrika wa mbere muri ico kibanza. Twaganiye na Lionel Remesha yigisha ivyerekeye ubucuruzi kuri Kaminuza International Alliance University mu gisagara ca San Diego muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika. Atangura avuga ukugene yaki igenwa rya Ngozi Okonjo-Iweala. Igenwa ryiwe ryaduhimbaje cyane kuko umupfasoni amaze kugera ku ntambwe nini cyane. Yarabaye umushikiranganji w'ikigega cya leta mu gihugu cya Nigeria, hanyuma arongera arakora no muri banki y'isi yose World Bank, kandi yakoze ibintu bikomeye cyane mu bintu byose yakoze. Akaba yaranize no ngaha muri Amerika, agaheza amashuri yiwe ngaha Harvard na hamwe na Massachusetts Institute of Technology MIT. Kubwanyu muribaza ko hari ikintu azohindura ku vyerekeye iryo shirahamwe kurimwo ibihugu bitandukanye, hamwe n'ibihugu vy'ibihangange nka Amerika n'Ubushinwa bisanzwe bifitaniye intambara mu vy'ubucuruzi. Murabona ko azogerageza guhindura inzego z'iryo shirahamwe mu bishobora kugira akamaro Afrika n'amakungu? Ego nivyo cyane. Iryo shirahamwe rya World Trade Organization mu bisanzwe ni shirahamwe izana ibihugu hamwe iyo habaye amatati mu bintu by'ubucuruzi, rikongera rikanafasha ibihugu kuja hamwe iyo bashaka koroheraniza ibintu by'ubucuruzi hagati yabyo. Urumva ashitse mu gihe hakenewe ihinduka mu mategeko. Igihe kizoba coroshe, ariko ni n'igihe ciza kuko nko muri Afrika hariho imigenderanire ibihugu biriko biragira kugira nabone borohereranize ukungene ibidandazwa bihana ibihugu. Niwe mudamu wa mbere ayoboye iryo shirahamwe umunyafrika kazi. N'irihe shema bihesheje Afrika, niki hazofasha kuvyerekeye ibihugu vyo muri Afrika? Tuzi ko uruhara rwavyo mu bucuruzi kw'isi ari ibice 3 gusa kwijana. Ku rwego rwa Afrika uyu mwaka hariho African
Trade Continental Agreement yatanguye ifasha ibihugu gufasha guhanahana ibidandazwa. Urumva iryo tegeko ubu ko ritanguye kuja mu ngiro buhoro buhoro, ibihugu vyo muri Afrika bitangura guhanahana ibidandazwa, bizofasha cyane kuko ku rwego rw'isi hamwe mpuzamakungu y'Ibanki y'Isi yose bivuga yuko iyo agreement, African Continental Agreement, ifasha kongereza amahera ashika miliyaridi birenga 70 biyongereza mu butunzi bwo kw'isi. Urumva rero Afrika ifisemo uruhara runini cyane cyane ubu kubera n'ibihugu byinshi muri Afrika biriko biratera imbere. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nshuti banywanyi, aha niho amakuru twari tubafitiye muri aka kanya agarukiye. Mwakoze kugumana natwe, mugire umunsi mwiza n'amahoro hamwe n'amahirwe.